ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya kane Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza kuri °C 13. Inyuma y'umutaga hakaba hitezwe ikirere kirimo ibicu ibururi no mu Rumonge mu ntara ya Burunga, Imwaro n'Igitega hamwe n'imuramvya mu ntara ya Gitega, mu Kayanza n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Ahasigaye hakazoba hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikaba vyitezwe mu Cibitoke kuri °C 32. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:03 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zibura umunota umwe z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.